hariho ibibazo bijanye n'uburyo, hariho ikibazo c'uko isentare itagira aho ikorera hayo, ngaha n'amazu batijwe, bavuze yuko bafise ikibanza, ico kibazo tuzogishikana kugira ngo iminsi iri imbere bazoheze arondere uburyo kugira ngo sentare nayo yubakirwe ayikorera. Hariho mu masentare y'intango bavuze yuko ubu bisigaye bibagora ingene bashika ku matongo y'abenegihugu, kubera yuko amategeko yahindutse. Amasentare y'intango yahora akoresha uburyo atoza autonomie de gestion, mugabo ubu barabikuyeho, ariko barashizeho uburyo mu bushikiranganji bw'ubutungane bw'ingene amasentare azoza arakora. Ubwo buryo rero twababwiye yuko bovugana n'abijejwe kugira ngo bubashikire, maze akazi kabandanye karangurwa nk'uko vyamye. Ibindi bibazo rero ni ibibazo bisanzwe tuzi by'abakozi, ivyo vyose dusanzwe tubizi, twananabishikirije, bizotorerwa umuti.